Igihugu cyacu ciza c'u Burundi inyene icubahiro Varisito Ndayishimiye ahejeje gushika ku kibuga c'indege mpuzamakungu Melchior Ndadaye aho avuye mu rugendo rwamushikanye hariya Imarabo mu gihugu ca Guinée Equatoriale. Intumbero y'ugo rugendo rero kwari kwitaba inama idasanzwe yahuza abakuru b'ibihugu bahurikiye muri rya shirahamwe ry'ubutunzi ryo muri Afrika yo hagati. Kubijanye n'ivyihwejwe muri iyo nama ahanini kwari gushiraho inzego zisanzwe ziyoboye ako kanama kagize iryo shirahamwe ry'ubutunzi mu bihugu vyo muri Afrika yo hagati. Ikintu nyamukuru rero cashoboye kwigwa cashitsweko vyose kuko vyagenda bigana ikibazo kimwe kwari ugushiraho ubuyobora ako kanama. Uburundi rero bukaba bwasubiye gutashwa iteka ryasubiye gutaha i Burundi kuko iyo nama y'abakuru b'ibihugu yaciye igena umushinga ntahe Ezekiel Nibigira akaba ari umuntu afise ubunararibonye mu vy'imigenderanire, akaba ari umuntu azi cyane ivyo imigenderanire n'ibihugu vyo muri Afrika muri rusangi, ariko na cyane n'ivyo muri iryo shirahamwe nyene ry'ubutunzi rihurikiwemwo n'ibihugu vyo muri Afrika yo hagati. Muri rusangi rero twovuga yuko urwo rugendo rwari urugendo rukomeye cyane, ego twarahakuye ico kindi kibanza mu bibanza vyinshi Burundi bugize iminsi buronka mu vyo guserukira amashirahamwe yari mu makungu, ariko twovuga yuko urugendo cyane rwaje nko gusubira gushimangira, gusubira kwerekana icizere amakungu afitiye abarundi na cyane umukuru w'igihugu cyacu ciza c'u Burundi, akaba nko musanzwe mubizi ari n'icegera ca mbere c'inama y'ubumwe bwa Afrika, akaba kandi ari n'umukuru w'ishirahamwe ry'ubudandaji Komesa, akongera akaba n'intumwa idasanzwe y'ubumwe bwa Afrika muri Sahel, akaba kandi yiswe umuhizi w'abahizi mu bijanye n'ugwaruka hano muri Afrika mu kurondera amahoro ariko n'iterambere ry'ugwaruka. Nkuko mubizi kandi harazwi nk'umuntu w'umuhizi w'abahizi mu kugwanya ubukene biciye mu guteza imbere sitata nkoramutima bisanzwe bifasha mu kugwanya inzara na cyane uburimyi n'ubworozi. FM